Ubwo uhora wibaza ko umugera wa SIDA ukiriho? Hoho uri mu bawutinya canke igihambaye no kudatera canke kudaterwa inda? Nagira nkubwire ko ibintu bigikomeye kandi ko SIDA igihari mu Burundi, mbere iriko irasasika inganda kw'isi. Buri wa mbere Kigarama ko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza rohonyanganda SIDA. Uyu munsi uba uhambaye mu bijanye n'amagara y'abantu. Hano buri gihugu kiritunganya kikarabira hamwe uko ukurwanya iki kiza vyifashe, haba mu gihugu, mu karere, eka no ku rwego mpuzamakungu. Abari akanya keza ko kwibuka abamaze guhitanwa n'ico kiza, guhimiriza kugira gituzwe, gushigikira no kuremesha abamaze kwandura n'ibindi. Mbega none SIDA iracabaho? Nimba iriho iracica abantu? Uretse ko atahiraja, uyu munsi ibintu vyarahinduye ishusho. Urwaruka rukiri mu buyabaga nigo ruriko rurandura cane. Ridwine baradahana aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, amenyesha ko urwaruka rugera ku bice 35% ruri hagati y'imyaka 15 na 24, ariko ruriko rurandura umugera wa SIDA ku rugero runini. Ivyo biharuro yabishikirije kuri uyu wa mbere igenekezo rya mbere Kigarama mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza rohonyanganda SIDA vyabereye muri komine Mpanda, intara ya Bujumbura. Uyu mushikiranganji amenyesha ko hari abantu benshi bijajaye bibaza ko SIDA itagihari, gutyo bigatuma bigenza uko bashaka. Muri abo rero urwaruka ruza imbere kuko uba ariko rwandura cyane. Ibiharuro vyerekana kandi ko abakenyezi n'abigeme nabo bandura ku rugero rwa 31%. Abandura SIDA biciye mu kwitera inshinge bo bagera kuri 10%. Ibi biharuro vyongerekana kubera imvo zitandukanye. Hari abanka gufata umuti, hari abantu bakuze bahenda urwaruka, eka hari n'urwaruka rwabo rwigenza nabi n'ibindi. Ridwine baradahana atera kamo buri wese kumenya ko ihangiro ari iryuko mu 2030 SIDA yoba yarasezerewe, gutyo umwe wese urugamba rwo kuyigwanya akarugira gwiwe. Uretse igwirana rya SIDA mu rwaruka, n'ikibazo c'imiti yo kuyipfufahaza kirateye impungenge. Abagwayi b'umugera bari hagati y'ibice 5 na 25% ngo ntibakironka umuti wo gupfufahaza witwa ARV bivuye ku mafaranga y'imfashanyo arenga miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika yaratangwa n'ico gihugu yagabanijwe. Ibi vyemezwa n'ishirahamwe SIDA mu Burundi. Iri shirahamwe ribona ko leta y'u Burundi ikwiye kuraba uko itunganya ibikorwa kugira ryahangiro ryo gusezerera ingwara mu 2003 ikunde. Muganga Jean Baptiste Nzorironka Nkuze, umunyamabanga shingwa bikorwa mu mugambi wo kurwanya SIDA mu Burundi PNLS, we ahumuriza abagendana uwo mugera ko amahera abonetse icihutirwa ari kugura imiti yo gufufahaza. Uyemeza ko umuti uriho kandi ko ayabonetse hafi 40% muri uyo mugambi aheza karangura imiti. N'umushikiranganji Ridwine baradahana arahumuriza ngo naho Amerika yagabanije ifashanyo zifasha mu kurwanya SIDA, Burundi buracaronka yangana na 50% vyakoresha mu kurwanya ico kiza. Gushika ubu abagera ku bice 96 n'ibice 5% baramaze kwipimisha kandi barahawe inyishu. No kuvuga barenga 99% muri abo bapimwe ngo bari ku miti ifufahaza, nayo abagera ku bice 94% basanze imigera itakibonekeza mu mubiri. Mu rugamba rwo kurwanya ico kiza, leta y'u Burundi ngo ntiyicaye. Akarorero ka hafi ngo Burundi buri mu kibanza ca mbere mu kurwanya SIDA hano mu karere kuva mu mwaka uheze wa 2024. Intambwe nkuko baradahana bishimangira ikeshwa hanini twigoro twa leta y'u Burundi n'abayifasha cyane cyane mu gukwiza ibikoresho byo gupima SIDA ku bitaro vyose, mu gushiraho abaremesha kiyago ku mitumba yose, mu gushiraho uburyo bwo kwipimira muhira no gushinga amashirahamwe n'amaclub yo kurwanya SIDA n'ibindi. SIDA rero yatanguye kwibonekeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 aho yatowe ku bagabo bakiri bato 5 ku wa 5 ruheshi mu gihugu ca Amerika. Inyuma y'imyaka 3 gusa umugero umenyekanye, niho ibipimo vyerekanye ko uza warashitse no mu Burundi. Kurandurana n'imizi SIDA, wewe uremera ko bizoba vyashobotse mu 2030?